baby. Yeah. Cheers. Cheers, darling. Kim. My boo. Cheers. Cheers, bubule wanje. Bubule. Kim, ça va? Uri umwana mubi. Umwana mubi. Bubu. Yo, ça va? Yeah. Are you good? I'm good today. Mm. Kekere tutasohoka. Kusa ninjewe nawe. Kusa ninjewe. Oya nta mwaka. Urebe kibara. Uraheze. Jo amadate nkaya. Amadate. Are you sure? Twagirira igitego. Kenshi. Igitego bukara. Burya mu ijoro ntubasohotse mvuye ku kazi nkaza kugutora. Ubahagite ki? Ko nka Rolex. Ku Rolex jewe. Rolex. Jesus. I mean, amadate nyene genre. Sinabona gutwe kuri beach. Ajya gutwa yanje uzaje. Bichi nizabana. Ushaka ndagutware gute ndakwikoreye. Like ndashaka tujye nka kuri Twitter. Tujye nka Los Angeles amadate nkajya kuri plage za Miami. Soir hariho amatara yaka. Ndindiriye ko uzombwira mu ijoro na. Oya mu ijoro urumva. Sinabukunda. For me, IBreezy one way. What's up, big man? Boys for real. Ferocious. Mama Davina Umeze bien. Wow, so pretty. Umeze neza kabone. Cyane gose. Makuru yawe. Angel. Hello. Uyu ni Mbeki. Muramutse shi. Ndamutse none Angel. Mbeki. N'amasoni yiwe bro. 5. Yitwa ndeshe. Yitwa gute? Yitwa gute? Bavuga. Sindagurira embe. Wamwibagiye. Yitwa nde? Jemero kanjira atamasona afise. Angela afise ibimufata. Kabisa. Mugabo muraberewe. Yeah, thank you bro. Ndabona muri date ya Valentine. Je nabuze tuzana nyuma mpunizanye jenge. See man. Nandi kibazo nuko abandi bayifise vendredi amashuga bayajya biko barayajya. Mardi. Hari nako hari mardi nako. Ndavyo amahizenya tuko bariko barayajya twebwe turi vendredi. Habaye ikibazo cyabaye kurinda kuri igitoro. Oya nje umusoma hari. Igitoro cyaragora. Ubwo nawe nsije. Canda bisunikira kugitoro nacu. Mugaye neja mekota. Ikibazo naho nuko no munsi ahubwo basi ico gihe hari mu ngiye basi nadirira. No munsi iri zero. Oya nabanje gukora akazi kwa. Akaikaje. Akabiza. Nukuri ndaryohewe cyane kubera yuko nari ndenganye ndamubona IBreezy ndavuga ati kesi shop arengana uko nyene naramukije bano bantu nabaheruka long time nawe we Davina twerukana kera sana. Muga tuje guhurira muri date ya Valentine. Sasa reka tubishere no muri hangout ni fo. Reka duhenge out. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part ibintu ni fresh sana. Urakazi reka tugasubire. Arabesh. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part ibintu ni fresh sana. Kweko ni afide kuryoherwa. Ya vendredi yo ku hanging out, vibing out. Yeah, Friday, yeah, pop. It's all about hanging out. Kabuz for real, that's my name. It's another fresh Friday. That's your name, not mine. That's my name. That's my name. It's another fresh Friday. Nindi vendredi nyene tuma wiga wunguka umenye umuntu deep inside. Yo munsi ndaryohewe cyane kubera yuko nabantu dukunda kubona muri entertainment yacu mugabo nituramenya ukuntu basanzwe babayeho, nituramenya ubuzima bwabo deep ukuntu babumeze, ariko uraza kwiga, uraza kubamenya, uraza no kunguka ibintu byinshi bijanye no mu rukundo rwabo. Tubasanze muri mood ya Valentine, tubasanze muri mood nyene ya date. Mbe warasohotse kuri Valentine waronse ugusohokana canke yabaye nkanje canke yabaye nkura Seri basi ndakwereka wiwe ishugo ryo ngahurima kakumara baje ibishugo ryo ngaho hera bakabusi na papase genre de story nibutse ko nabivuze ibyishugo na papase nabonye mu journaliste kuri Facebook iriko aramamaza genre amantu zenya livrer ma fleur comme c'était chimba du genre aravuga ngo fleur ya 35 000 pour chocolat 50 pour na 20 et genre une et puis like anajyanye no bivugishe ko kumwe nasishaka cyo jewe hewe namubwiye ati rumba hewe sinkunda amashugo ariko na chocolat sindakunda no ndisino yakira genre no kugira sinimvira basi ko azogira iki azovyiyumvira Bizi nawe kumubwira iki kintu ucanka aho basiyo si wa wundi ashaka kuvuga ngo
reka ndamwigisha Jean ndabe yuko aza kuyita acabihe kabose ndabetse my honest reka ndabwire bana narabikoze nasigusha public wirahetse kumubona kuri WhatsApp wapi uyu reka gupostinga kandi nari gufuma postinga kuri wawe nukuri narabikoze nari gufuma postinga kuri wawe narabikoze umayishubu apese ko ni shokora nukuri nari king mama sina mayishubu king hazibu n'amashokora kiki mwana nabesha tayari mwana nabesha mugabo ndifuza kumenya Breezy hamwe na Davina Valentine ivuze iki mu rukundo rwanyu muri babandi usanga muvuga ati yuko Valentine iminsi n'indi ni turi sonse kugira ibi nibi nkuko abandi basanzwe babikora ahubwo reka tubandanye ubuzima nkuko dusanzwe bumenye cyangwa Valentine kuri mwebwe muri kapo yanyu ni umunsi uri special byataye ndifuza kumenya Valentine murifata gute muri relation yawe Valentine chana ivuga ko jewe n'umwana nizo vibes ziwe so Valentine jewe chana ivuga ko ni umunsi uri special ku bantu babiri bavyumva kumwe bafite ibyo bahuriyeko sinzi ukuntu tuvuga exactly ukuntu tashumva jewe ni umunsi w'abantu babiri bafite icyo bahuriyeko bafite icyo bahuriyeko bavyumva kumwe ni umunsi uri special ushaka ego ubusanzwe unezereza umukunzi wa mugabo kugira kandi kantu mugabo si uwo munsi gusa man abantu bakundana ari umuntu ukunda ashaka kuvuga ukazavuga ati reka ndamwitane akantu ka special iki mugabo basi kujya abantu baba barafilunze yuko umenga n'intuzeye ni undi munsi sombi yindi ubundi man no munsi sinzi ko ntabagore bafata n'ububandi wihende ntubikore wihende ntubikore cabona umenga ntari mu bandi iki bo babigira competition urumva man abashaka kumera nka naka Davina no kumeze no Breezy arabizi yuko sikomeze gusa mugabo sinkunda ibintu niyo SP y'abagore sindavuze naye mugabo abakenyezi abaye umenga ikintu yabonye kwa naka nanje mba n'ubumenga umugabo wanje kinkorera voilà niko bibi kuri Davina Valentine muri kapo yawe bon kuri jewe Valentine ni misi yose parce que ndiko ndasoma bon hari ama histoire nyene abantu wasiko ari ibintu hari ama version menshi ugiye donc tabaye muri rya myaka bavuga ngo donc Valentin yahizagiye abashaka kubaka donc aba jeune bashaka kubaka bumva bafite urukundo rwo kubaka kavuga ati umukobwa runaka cyangwa umuhungu runaka ndashaka tumande kavuga ati aba bantu nk'abo ndabahaye benediction nyimba bazumva donc hari ama version menshi ariko jewe nifashe muri version yo kubaka nimba yahizagiye abantu bashaka kubaka umuntu buriya kubaka n'umutima sibyo kandi gukunda n'umutima kubaka si isama action parce que hari ibintu umuntu ashaka gukora par hypocrisie mugabo jewe Valentine kubwanje ni misi yose ko numva yuko donc harimo urukundo harimo rero no gushaka kwamako uri kurubaka n'umubanye sote umugore cyangwa umugabo donc bamavuga ati urugo ruraruhisha kandi nibaza namba kera utaratahura donc yica Valentine utarahura na Valentin wawe cyangwa na Valentine wawe niko navuga ari ukuntu menga genre je croyais que avant je rêvais yuko nshaka umugabo aburegwa t'imagine namana ngiye Breezy nawe numva menga sinshaka umugabo twamana amin nshaka umugabo genre nimba zo va ukazi acaca mukabare atahe najyamye nta stress nshaka umugabo tuza kugira nke n'abana bashwana niki donc numva umenga nzomurambirwa ariko mu gihe numva yuko jewe nahuye na Valentin wanje uravyumva numvise mfise yanyota yo kubana urumva hari ibintu bimwe natanguye départ ariho donc mba muri Valentine mesi yose hari ikintu uvuze ati ngo warahuye no mu Valentin wawe sivyo twamadura n'abantu mu buzima bwacu kibaza ko ari Valentine bacu mugabo fura yameje bikaca bihinduka sivyo wamenye gute yuko Breezy wendo Valentin wawe bimanuke biduke bije bikatina kuko disuya sata yuko mwe wese mu buzima arafite mu ex sivyo kandi mu ex koma twifuza yuko abo mu Valentin wacu mugabo n'ivyakunze Davina nimba atari banga mugabo wamenye gute yuko ubogare ndo Valentin wawe bon ibigoye urazi nikujya
hariho abantu donc muzima kugira uvuze aba ex turagira n'abagenzi ivyo hariho umugenzi bivana n'ingene mubanye hariho umugenzi uvuga ati no mugenzi amwe yogira ikibazo ibana shumafu uravyumva si wa mugenzi ndi busabe 10000 canke ngo ayampe si wa mugenzi donc umugenzi nk'uyo urumva donc Valentin igituma numvise ko Breezy ari Valentin wanje niko novyita basi na feelings ivyo ntigeze feeling ahandi uravyumva parce que nta muntu basi nigeze niyumvira yuko twozogira mariage uravyumva hariho umuntu navuga none genre tuzobana he tuzohera hehe tuzovyara iki genre tuzoba mu buhe buzima ukamenga nta future ni ukamenga ariko ukuntu umenga bivaye n'umuntu kuramubona umenga ushaka amafaranga umenga ushaka genre aho vyuzuye uravyumva mugabo Breezy numvise umenga twotangwa twese ya zero nta kintu na kimwe nta from zero urumva hamwe mvuga ati numva umenga basi ubuzima bwose twobamo uravyumva tuba mu Kanevu tuba mu mvura tuba hehe tuba mu ishato ndabishaka uravyumva nta Breezy nayo ndashaka kumaciye gusa bari mu ayonye reka nakubwire umunsi wa mbere Breezy ambwira tubane sinzi ijoro naraye genre yarabizi naye ndatekeye fast tu like ntiyambwiye ngo tuzobane ejo no iki gusa yarambwiye ndashaka tubane j'ai pas pensé ngo ngama mariage ngo iki like birashika ego kiyumvira famille bwari ubwenge butakara sha ukikuramo ubwenge ku muntu ukunda urikuramo ubwenge kavuga ati bon la famille peut-être izobitahura izojuja mugabo bwabye baguma barenke mugabo urumva ngani mvume ngati nta kibazo mfise icyo gihe nawe ndatekeye muri safe mu mutima naye ndibuka hari c'était ngari gato imbere ya Saint-Valentin ya 2021 je crois uravyumva tugiye kubana muri mai muri mai urumva yumve ko ivalize itigeze ipangurwa genre gusubitse muri garderobe ndavuga anytime emba ndashaka kumuvinga reka rero yimuke my Valentine, I love you. I love you. I didn't always desire him, but Valentine make me free tonight. My brother what's and you kashara ndunkira ugiye ariko arayindirimbira imaze gusohoka gato. Unakindirimbira. Na frère romantique. Breezy, sinzi ibintu byamufata ataraba. Hewe yari romantique hamwe navuga ati mana like hama asharahinduka avuze ikintu tegeza gushaka koti kari negative ku tegeza karondera seje kabisa Breezy yo man no most Friday sivyo weekend tango no munsi weekend sometimes twifuza nyene tuve ma stress yo tunga gukora muri studio urana ma stress menshi abaririmbyi production gukora indirimbo ibiki mugabo let me know hari mardi le 14 février morning murabyutse neza Valentine wawe uramubonye nifuza kumenya ikintu wamubwiye straight uwo munsi wa 14 yes no yeshaburu c'est binambye kiki cyabaye ari stress byatari ibyo mu Valentine n'umubwiye cyabaye yarashabuye disi ari mu gihe tugiye kujyana ayibyo byo gusenga ikintu cyabaye bagize sha na fisa ama stress n'abaririmbyi bamwe nziza ni nk'amaproje 10 banyuze imashini sha mu modoka nzenze numva rapasi imodoka ahantu usanga imodoka badeblotse bakuyemo imashini ko nimbira amaproje arimo nka 10 gutyo azumva man nyine numva ndababaye man azumva azi projet wakoze uraye ibintu byacu no ma vibe rero hari ndimbo wakoze ukuntu uri muri vibe bisizikimvira bigenda ngene nzo bisubiramo azumva man naimba baye 4 sorry sana ezo project machine yaratakaye barakwivyo odi bimeze gute project zogaruka cyane muri sanse gutangura gushasha bimeze gute tegeza gutangura gushasha man tegeza gutangura gushasha ole sana wallahi hari ikintu Davina yavuze yuko yarabona yuko mushobora guhera from zero to hero sivyo tubwire nimba atari banga mu mahustles ya IBreezy
Davina yagize pari ya mu mahasozi wa peut-être que tutazi cyangwa tutabona tukabona gusa bisa neza ku screen mugabo nitumenye hasozi IBreezy acamo Davina yagize pari ya mu bibazo wowe araciyemo peut-être ku buryo uvuga ati uyu muntu ashobora kumwihanganya kuko kose akwiriye musanzwe bana nk'ubu dufate wowe urafise abagenzi example no ngo bandaguha urafise abagenzi b'abahungu mucelinga maybe n'abakobwa igihe hazoza Valentine wawe uzabona ko hari uruhande runini rw'uwawe parti yiwawe nk'iya 50% kuri wowe warubuze uzumva mani n'umuntu azokuba hafi azobari iyo babaye maybe abo muri kumwe hari igihe bakoreka ko babaye mugabo hari uwo muzogura wewe iyo babaye uzobona ko babaye ko yanketa kuri wewe urazumva wa wundi azokura mu musozi kwera wowe babaye urazumva wa wundi azokwita akaguha care yose urazumva navuze parti yiwawe kujya wowe wikunda urazumva akaba ariko gukunda iyo parti yiwawe ni parti zo guhama idea mu bintu ukora urazumva mu bintu ukora bimwe urazumva yes turakurondera mu bintu bimwe ukora akaguhama idea akabwira ati bo iki ubona twagikora gute urazumva iki twagikora gute abajene benshi ndakubwira ikintu kimwe baratinya ku umuntu kumva ngo urumva ngo ufise umugore urazumva okay ni barabitinya benshi ashaka bafise amahera abayumva umenga izo bari dépense ndende isumba yande ariko bwiguharura gasa kujya asohoka iki gasanga amahera asohora azosumba kugira ujye mu partner kandi reka ni naco avantage bihari uronse mu partner mwiza abayiterambere bro urazumva no kwisi nobesha jewe levona nindiko narahora na Davina siyo ndikubu urazumva siyo ndikubu nukuri sinobesha kabisa ntambwe ndende cyane gose yeah ni ntambwe ndende kabisa nuko sinobesha ni cyo ikintu ushimira gose Davina mu buzima bwawe ikintu ushimira cyane gose Davina yabaye my best friend nukuri yabaye my best friend ambere umukunzi mwiza kubiye biri kose ntihabura udukosa nk'umwana w'umuntu yambaye mubiri na John yambaye mubiri birabaho bivanye n'agaciro umuha hari bikosa urengera ukavuga ati ndamwihanganira uko biri kose hebura nukuri yambere mugenzi mwiza inshuti nziza ndayimushimira gose kandi Imana imumezagire gose ubu namara guhura n'uyu volante wawe babagenzi muhora musohokana mu bare mugira ibiki umwanya munini mumarana bikunze kuba ku bantu benshi kandi akavuga ko kantu burya abagenzi bacatangwa kuvuga ati umugore wiwe yamuhinduye nta jambo gifise ntakitubona kubera batakikubona muri twa hamwe muciringa biki mu boîte mu tubare mu biki ivyo yamuhinduye biki uko wowe winjiye mu bundi buzima ivyo winjiye mu bundi buzima ivyo bwo guplanninga future yawe n'abana biwe kuko deja umaze kugira intuze mugiye gufama famille ivyo abantu bacatangura kuvuga byarakubayeho ga Breezy nta muntu umwe bitabako ubu bitarabako sinzi budeje butanguye ubugabanje ama relation na Amajambo y'iki twacirinze n'ibikagatiye muravyo ngo bro man VP ujya Amajambo n'iki vyamubaye ko ujya mududera muhinduye ndake uravyo ibintu nk'ivyo nyene ibintu byinshi nyene by'abantu bacatangura kuvuga akantu kamwe kandi aramuganza icyo bacatangura kuvuga ngo aramuganza ibiki n'ibiki ubu ni wabazi focus yawe nta muntu akubwira ngo canga reka ndabwiye nta muntu akubwira ngo canga atazi vision yiwawe n'ibiwawe vyumva ngo bigira ukunuko ntamuciriyemo gato nongeye ikintu ari ikintu menga genre like ama couple twari bagiye bon sinzi abantu bari bagira yuko muri couple mu bisanzwe abantu bumvikana uravyumva ona uko Breezy atekereje ndashaka kumusaba iki kintu gikora vraiment ni gake Breezy anyankira bavyumva nagakanyankira kandi sivuga ngo ndamugana banagati turashaka kubikora uko idemeza uko nawe akongeraho ivyiwe mugabo abantu hewe Breezy afite umugore muganza Breezy afite umugore nego tende Breezy yahora asohokana ari mujeje bavyumva Breezy yaranye inzoga ndazimukuraho bon ibintu bisanzwe ko decision no munafata genre nimba ari ikintu mhinduye bavyumva nimba ari ikintu mhinduye bisigura yuko nkavuga none est-ce que muri uko kuganza abantu ariko baravuga bavyumva jewe abagenzi n'abahevye
est-ce que turigeze tujana mu bagenzi banje we ntaje mu biwe uravyumva urumva rero kabose ndibuka hari reso yabaye n'umuririmbyi w'umugenzi we uravyumva hanyuma hari mu joro gose ndasohoka ndashwana uravyumva ndashwana umugore warakuganza mugwe bro kumvikana ntibaho rero genre kumvikana muri couple ntibibaho urumva donc abantu barahindurwa n'urukundo ni ariyo niyo atazi urukundo rwari umuntu abakiri muri playboy and umva na playgirls hariho ni bya bindi umuntu yihanuze decision yiha intumbero byumva man wowe nibagira umugore wawe nta mugenzi wawe uza kudodora mu ijoro saa 8 ngo dodo ngo bro tu ibi nibiki urumva ibiki nibiki urumva ntibibaho tegeza ko respecta byumva so nibyo abagenzi baca batangura kubona ibyo bintu byose tegeza kubicamo niko bizokugendera bro nta muntu bitabako ivyo bibazo byose peut-être muhura navyo bijanye n'abantu ukuntu bagenda barakomanda ndifuza kumenya nka mwebwe kapo ya IBreezy mubirengera ko gute jewe ico ide umugore mpaye nkabona ifise avantage kuri je na famille yiwanje yashaka kuyihagarika nta muntu ashaka kumbwira ngo yangu ikintu umugore akubwiye ngo ntukigire ikindi kandi mbona gifise avantage kuri je na famille yanje nibiba abangata dushira amaide ariko namwe ngo dushira amaide ngo kuri table uravyumva zigakubitana kuri table akavuga ati swat eka twese yanse twese ni donc rero hama ivyo abantu bavuga kabose jewe ngene je m'en fous ahubwo rero wiyumvise ko ushaka gufilma cyane ubuzima bwanje uravyumva ndaguha n'andi makuru nguma nkora ikintu genre gituma like uravyumva ugaruka gutohoza rero sinkunda kwisosya ngo umuntu yavuze iki bon rego tugiye na Breezy ari giye avuga ngo abantu bavuze ibi ngo bavuze ibi uravyumva ari rya mbere hariho ukuntu abantu bavuga ibintu uravyumva hari ukuntu abantu bavuga ibintu mwakabwira ibi urumva kujya mukobwa ibi so wewe umanze kubona naka uyankoye nawe muri challenge yataye mbere iyo mvuga kugira ko Breezy ndamukunda nuko ndikogo nizo bakwa kugwara umutima uravyumva bazi ko hariho ukuntu umuntu nyene donc mwitangura relation ari giye Amajambo nawe nyene n'umuntu kujya bafite turabantu kandi twambaye imibiri umuntu agahura n'ama challenge biki bakamubwira ibi urobabana umwandikiye postinze mukobwa uyu est-ce que barakubwiye ko afite umwana est-ce que barakubwiye yuko bimeze ukuntu est-ce que barakubwiye ko ari mu ex wanaka uravyumva genre mugumvuga ugasanga umukobwa uyo akabare runaka umusangayo urumva donc ama challenge nkayo uravyumva n'umuntu kasi ndamushavurira kacanze gapoa kwanza kabana est-ce que ibi bintu ndisonga byinjiremo uravyumva genre kacanze gapoa uravyumva umuntu ukasanga mwavuga iminsi se tous les matins quand tu bonjour ça va c'était la première fois yandikira bonjour man jewe nigira inyishu imwe Shunga ati bro urumva uyu mukobwa akabari runaka umuntu kuno bagati twamubonye no musi mwari muri kumwe oya wamunye ryari ashigiye aravuga ati none niyo mubone ejo uzacibimbwiye ivyo niyo bigira turi kumwe ko tari wanje uravyumva man hariho umuntu afata rego man ugira passé wawe sivyo man ugira passé wawe sose rero hakuntu abantu haca bazana passé wawe muri proza yawe muri periode nyene muri periode zo man haca bazana passé y'umuntu muri ntuze zo muri proza muri proza urumva ngo ibi bakaca bizana none bidakeneye none bro wowe wamubonye ejo mwari muri kumwe hariya mwararanye ejo hariya mwari muri kumwe kabisa hari kera ugati none hari kera bro ushaka iki bije ubunye ukora iki ufisa kamaraka ugasanga nk'umuntu nyene bisanzwe bonjour yahagaze urumva ari confused ari confused est-ce que ibi bintu est-ce que uyu muntu basi azohinduka uko ndabishaka ugasanga ndibuka twaramaze hafi 3 jours savugana bro umuntu ukamwandikira ukabona blue sticks vraiment yayibonye genre hari mu ntango bari tukijya kumva sanga message genre uravyumva hewe blue sticks okay let me try reka ndabe kazobikora turi kumwe IBreezy nawe yarakuhinduye cyane
bon si uguhindura comme tel uravyumva ni wa mugenzi nshaka uravyumva batse ko bavuga ati umugenzi arakwinfluencer nimba kabose nshoboye kuronka like kuba best friend wanje ukanyura umogi ntegerezwa kurunya kubera ko mega turamatchingana muhuze mood muhuze vibe uravyumva Breezy yarambwiye ati ibi sindabikunda sinkunda gusohoka yarambwiye ati like nzi sinkunda gusohoka mugamba numva nosohoka parce que il y a des amis je veux avoir des amis impande yanje yarambwiye ati je peux être ton ami le meilleur wapana ishaka bya bindi mubwirana amasukira n'abakobwa ngo muce mwera mwandagazanye ni mwashwana ndashaka ko umugenzi wawe abandi babe nzenya connaissance abantu nzenya bisanzwe ugapana umugenzi wawe sinkunda umukobwa nyinzoka tari kumwe namwe ati bana divyo nabigira ko nta mugenzi mfise wisanzwe yarampinde parce que il a été mon meilleur ami il est toujours mon meilleur ami uravyumva yari wa mugenzi shaka wa mugenzi ngira ikintu ndi sur neza yuko neje numbo twoshwana kabosa koko turazinanye uravyumva yo Davina yagize uku yo kabosi zagenze uku kabosi yara for sure genre il a été mon ami il est toujours mon ami wa mugenzi nzi neza ko nubwo twuharana no tukakubitana ivyanje ntaho bija uravyumva kandi nikakura n'umuntu akakubwira ibyawe byose like ampesa ari umuhungu birago ini Valentine yakanga mufese muri kumwe Valentine yakanga Megane Still 5 years ni imyaka itatu hafi n'inosi ni gatatu parce que twahuye Angèle avait 3 mois je crois okay ndifuza kumenya muri iyo myaka itatu za Valentine z'imyaka itatu niya Valentine ati wow this one is so perfect iyi Valentine wow Valentine ya mbere anduga ni bugarama icyo gihe ari romantique Brazil romantique niyo garuka amasitese amastudio gusa bon like umuntu mutarabana urumva nkandi donc icambere mutarabana n'umuntu umenga nta focus mufise urumva genre nta relation ejo mwiyumvira ntaki like ayo aciye ayo mwegeranije yose ni muraraheze ariko iyo yagize muri foyer ariyumvira ati ejo nzorihenzo nzogira kandi bitangaza bwa nyene numva ashaka kuba mu buzima genre bugize muri serious tuve muri zo kuduga kugira ndi kumva umenga ubaki tugira ibintu bi serious biraryosha umuntu nyene like wandike umugabo nta relation ihari yaheze atari sinzi no kuvyumva ibintu nyene bi serious bi deep ndabitahura cyane gose mugabo uri single mother sivyo warigeze gucamo period uri single mother nabazana ntaciyemo nabige ducamo byabaye TikTok basi dufate muri umwanya muto warabiciye sivyo turafise abagenzi benshi turafise bashiki bacu usanga baca muri ivyo bihe byo kuba single mother n'ivyo tubwire vyakwigishije nicaye ikintu umukobwa yatahura ataraca muri iyo period mugabo nicaye ikintu umutaho cyangwa nicaye ikintu umwigisha cyangwa nicaye ikintu umutekerera ku bijyanye no kuba umusinga mara ikintu cya mbere nkunda sinkunda umuntu avuga ngo umwana namuzaye par accident parce que kabose turabakobwa ibihe byacu turabimenya iyo ukwezi kwa mbere kwa hasi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane like urabimenya uravyumva genre ukwezi kwa mbere amadata yawe uyazi uravyumva nubwo utabuyazi uravuga ati ukwezi tuntegerezo kujayo uravyumva ugasanga ukwezi kwa mbere kwa hasi kwa kabiri ufise umwanya wo guhagarika bwa bundi buzima bukora kuri iri wawe muga mu gihe icambere mu gihe waretse za nefuma zikaba zigakwira iki niki uravyumva umwana ukamushikana ndetse niganda bitakore accident ahubwo yabaye umugisha wanje uravyumva parce que Davina narindi uravyumva peut-être Davina babwira IBreezy yari Davina wa kera atarano Angèle uravyumva yari wundi nyine aramuka parce que nta mwana afise ndiza nta mwana afise nonse ntaki uravyumva hama ya mbere mugisha parce que j'ai eu le meilleur père IBreezy ndamukundira umva ni best dad ever uravyumva papa yarambaye umuvyeyi cyane ku mwana wanje uravyumva ubwo nyene genre akomeza jouer rôle za papi donc ni papa mba abari busy n'akazi n'iki urumva mugabo il a été le meilleur père
hama ndanashimira na IBreezy. Il a été le meilleur mari, même plus il a été le meilleur père du monde. Parce que ndibuka amigisha gutambuka, ndibuka amigisha kuvuga, ndibuka amigisha piano. Sorry. Wow. Amigisha piano. Ndibuka muguye piano ya mbere afite 8 mois. Ndabona ndakunda. Ndabise baby. Ndakunda. So much love. Papa. Imo kuboko sheni. Lingo ndakunda. Ingo papa. Mama, Oui. ndakunda. Mwana gureke mu. Ndacari harima nde papa. Urumva? So. Bon, hari ibintu nyene nibuka nkumva umenga like twosubinye parce que biragoye, hari ibintu sinzi, hari ibintu nyene uba ubona muri telenovela, Tele 10, Canal Plus, urumva? Hanyuma ukazibona genre bikubaye parce que sinigera niyumvira genre harimo naza kumwigira, harimo naza kumwigisha gutambuka, harimo naza wari proud n'umwana like harimo naziyumvira. Ndibuka amwigisha kuvuza ko aranje arakunda amagato. Arakunda keke. Sasa rero gushika nino saha amwigisha kuvuza guhera ku manoti ya happy birthday. So genre narabimeze neza ko aravuga ko n'umwana kandi ibyo ni byinshi cyane rero kugira amenya hakora. Urumva? Hari utuntu tumwe tumenye nenda nibuka nkumva wow, I'm proud of this man. Angel rero yarambere mu ikintu ca mbere nkunda, sinzi nyene ukuntu Imana ibikora. Imana irakunda abasingo mama. Hari ibintu bikuba ukavuga ati hari ibintu zahora bimbako. Umva umuntu akagira sinzi nyene. Urumva? Sorry. Baby. Yeah. Why you crying? Icyambere bakwiye gutahura, niko ndavuga ati bakwiye gutahura kugira urugero rutafise mu ndaro umugisha. Ubuzima ntibuba buhagaze kujya tuvyiyumvira. Bon, ego urahura na struggle nyinshi, je te jure. Urumva kuko ubuzanye undi mwana abavyeyi baba batagutegura peut-être, uravyumva. Rero kugira ngo si famille zose abari ready kuzaragura nzenya francile burindwi imwe canke burindwi zibiri, genre nka kabiri mu ndwi, uravyumva. Cérélac agirene, donc hari ibintu bimwe n'umuntu aba yaribagiye, uravyumva. Mes parents étaient là pour ça, et puis il a été là pour ça, uravyumva. Yaramerekeze kwa muganga gwaye, yarambereye umugisha, Angel yarambereye umugisha, yampaye Blaze, yampaye Breezy, ko Breezy no muri industry sindamuzi, yampaye irakoze Breezy. Nice. IBreezy. Yo. Reka ndabivugire ngaha nyene. Mu forma siku kutendeta famille nziza cyane. Ugerageje kwabata game hariyo mu macingana, ugerageje kwabata nyene urukundo nyene mu transferana nyene bisa neza cyane. Ndibaza yuko n'abandi bantu peut-être baba inspiré biciye kuri wewe, abandi bantu baba inspiré biciye kuri Davina. Ndibaza yuko zosa neza rwose. Mugabo yabivuze si famille yose ishobora kwemerera yuko umuhungu wacu twemukobwa umwana, sivyo? Hariyo famille nyinshi usanga aho tunari mu kibanza cacu ugiye kubwira mama wawe ati mama je ngunda n'umukobwa wo kwana akasa umwana ngamuko gati tustresse zose twakuvuga ngo twe nganya ndase abana Breezy the moments urayishima bro. Niyo mpamvu nabwiye yuko habaye ibihe bitoroshe ukuntu gusa mugabo ikintu kimwe navuga tu iyo ntuze iyo ufise vision abyumva abantu, iyo ufise vision ugatahura n'ivyo urimo, uraba strong, urabyumva. Ikindi naco catumye mba strong, je ndashimira mama wanje, ndamukunda uko biba biri kose.
twe turiti sinzi ko nabivuga tumeze nk'abazungu mu mutwe sinitaho ibyo by'abantu bavuga maruraje intuzi zanje inyungu ziwanje marura inyungu ndimo nico ushaka gushika kora byo ndashimira mama iwanje kandi kabosi je ndakunda ndabama wawe bro azi kumanda ku replying man urabona ko turi bamwe ku mutima man ya mama ni nkuko manje barakundana sana barakundana gose mama wanje arankunda gose mama arankunda mama wisanze jewe nakuriye muri famille senga nakuriye muri famille senga mpamvu navuga ko nakunda mu bubare ndi muri industry ndakora imiziki mugabo kanzoga ngo jewe arashaka kuza muri mzi mu ntuze ati bro vip man fresh man za vibes zawe ndazikeneye za vibes zawe nzanaga kifata gaye ati bro je nakajise gusa ati bro are you serious man jewe jewe ubuzima bwanje nibi gusa ubona ngaha umuziki niki niyo vibe yanje nta bintu byo kurinda kwatsa ngo biki nibiki uwo nimba ari zo vibes zawe zo kwatsa nibiki we ni watsa ni bona amahoro mugabo jewe ubundi ke dukora zo ikintu nshima uko biri kose yarambaye hafi barananyizera vraiment uravyumva nta n'ibintu birefu ibiki nibiki arazi uko ndi nuko meze nakuze ndi jewe n'ukuntu ushaka gukora ikintu nabanje ubwiharura n'ibyo mba ndimo baranakura gusa nk'umuvyeyi nyine ari enketa ugati none urisi canke ni ugate mama je ndisi ugati bon ni bon so uravyumva man hari abarera intambara rero nzaba bimwe nakubwira vy'abagenzi man bro abagenzi abari mu menga yo kuzanira nakatitora ni wakubereye atwe siko biri man siko biri man urugo ni ikintu cyo kwitondera gose sinakubesha iruhande rwiwe hari abandi musanzwe muyaga bagenzi biki abumva urahawe abakobwa usanga mufise muri phone iki abo muyaga ibintu byo kubana n'ibiki uzumva bro mugabo ugasanga nurahura na wundi wawe wimva mu manda uzumva wawe ndakwitaho uzumva wawunda kwitaho uzumva man unda kwitaho kwitangira uzumva man umuntu nimwe murahura baba bahari bakwereka yuko muri kumwe mugabo waraba neza ugasanga ni muri kumwe uzumva man niko babiri uragira intambara nyinshi man naho urana bro naho uzoronka umuntu adafise umwana tujuraza kwa mari intambara ziwawe n'abagenzi biwawe uzumva azoka mari intambara ziwawe n'abagenzi bro ujye mukobwa man ujye mukobwa ibintu byinshi so rero ikintu ukuntu meze chance nagize si nkunda kugira abagenzi benshi tuvuga n'ibintu birebire rero gusa haraje abantu bavyumva man hanyandikira n'abantu tabara tuvugana ati bro vip man ugati man uretse kafise umwana ugati none man umwana ni mwana n'umuvumo mwana n'umugisha bro mwana n'umugisha kandi yaje yambere mugisha gose namukunda gose kabisa kandi sinzi kubona yuko arafise akamera ataje ko producteur ukoje gukora mu kwega ukuntu muri game arabikunda kabisa nice naririmba indirimbo yakoze wumva indirimbo rimwe muri studio ataje yumvise yarampaye ndi manje nayikoze ko yarava imbere kwisohoka ijya ntuze ya biti amazigiye ijya biti yari sanzwe hari baraje turavibinga ntoge turazi rero kubera wowe kivumbi bikora dance hall na kiriki manza kumacinga kuri no beat ko mbasanze nifitiye iyo beat iyo beat nayikoze turi kumwe na Angel n'utuntu tumwe two turajokinga ariko no ibiri kuri record akaza gahonda utuntu ko aratahura BPM hagira utuntu nze Angel yumvise bientôt 4 ans le 9 avril iyo beat iyo ndi gendiri yarampaye hadi shaka yiwo papa genije nayikoze basa que inspiration yakwiye kwa Angel yego bro turirimbe yanampaye turirimba twumva nije nayikoze ririmba she ririmba fire burning dikumuriro birakonde badman yerino ati umwana mwiza kinemo wanda mukuru sunikiriye sunika mwana aririmba sana ni wiwe gose gose kabisa Davina
waraje muri game ku kintu kijanye na journalisme ukora ku mativi atandukanye mugabo uso yamenye yarageze moment wagarika rero cyabona ko bibaza ati IBreezy yaramubwiye ati ibintu bihagarika sivyo acumburanye byose birahari habaye ikibazo cyayo est-ce que sose ya IBreezy cyangwa wenyine wafashe decision yo kuvuga ati reka mpagarike ibintu bon icambere IBreezy nabinzanyemo parce que tunagiye muri industry uko dukundana na IBreezy azomba ndiko ijambo yambwiye tatu mu project ambwiye ukuntu ufite amajambo menshi West me kubera ndavuga ati uvuze ngo ukuntu ufite amajambo menshi uravuga mugabo entre temps était yaramaze kubinsaba uravyumva mugabo kwera numva menga kuja imbere ya kamera byazi biragoye kabisa biragoye kwanze nzohira he uravyumva hanyuma like gusaba nimero z'abastars zingene bagara musabe nimero ntakwishure uravyumva numva bimenye ivyo bintu biragoye après niyumvira yuko nani nibaza yuko journalisme ari kubanza kumenya biographie muri rimwe umva genre kila kitu cyose urakizi navuga none nzohera he biragoye vraiment hanyuma bizakambwira ati ukuntu uvuga amajambo menshi shwago Breezy tashaka no ai Breezy ngena meze uravyumva kabosi apana kuvuga unamusinge na byagenze Breezy tashaka kumana amasaha 2 ana amasaha no umunsi wose basereka ndi umunsi wose amvugije ijambo rimwe ndavuga nkishura agumari haragize ndamubwira none ndakwaza ikibazo kimwe turatsinanye none gushika nino saa tumaye bido 3 ans gushika nino saa Breezy ntanze kumvugisha no ndakunda mvuge ndakunda umuntu aruhenze wasi ndakunda mvuge utu vibe twiwe tuba turi Menya cyabwira ngo ndarushe mu mutwe arigire yamara rushe bane usanga rero cyongeza nk'ibindi nazo tugati be please ndarushe cyangwa ubwira sinzi cyangwa tukutura cyangwa hagiye turyama kamwe gutera inkuru akacabwira ngo ndahoze baza gatibuka mara 5 minutes cyo nagwa 50 bikamunanira ntibikunda azumva njye turyame arantera inkuru uravyumva nanje gusanga iyo nkuru bahora twari ukuntu bamusangiye inkuru no mu wundi uravyumva je ngiye kuvuga abari gitabo wowe ngira amaresume nyene y'akantu gato uravyumva ukadusema igitabo muri premiere cyavuga ngo ati computer text ashaza ko tubazo 5 rero IBreezy amakajya akantu kanganuko hari undi azana resume nganuko je ndana resume ewe siduka ndivuga na genre yasindiye kare yasindiye kare none arakuzanye muri game bon zabaye bien kuko yanafashije genre yari proche n'abaririmbyi donc ntibyangora rwose niho nyene bashimira Imana kuko ndavuga none nkanakaza guhera akabosi ndaguhera genre nza ko bisaba message menshi ntanyishura en plus de ça bon yarafashije umva nko kuvugana n'umuririmbyi hariho muko bashaka kuvugisha shaka emission yantumye iki cyangwa okay ni bon ni muhayanje kwa project yari yitwe urumva bizi ntari kibazo gusanga bamusabye nk'ibibazo bashafasha gutora ibibazo ibi nibi sinari nzi gutora ibibazo buri nagiye kwimenyera ntevye baravyumva kera naho ranze ati sheri naronse uyu mfasha mbadiki kati chambere ati ndafite ibibazo bibiri atambwira okay ngira icambere cha kabiri cha gatatu cyangwa mu bisanzwe donc si yarambaye hafi imyanya novuga ati yanyigishije umwuga parce que mba yabari hafi y'umuririmbyi yabazi kino kibazo kiba ki très important iki kiba ki très important hari ibibazo by'uburofu dakwiye kubaza uravyumva yaranyigishije mu kubivamo niwe yakubwiye ati hagarika cyane mu kubivamo haba yundi muntu agira gatatu hajya wa kane atwinjiyemo urumva tamvuga ati okay Izo bitabo yakubwiye mwana kundi lisansi kubitahura ko ngufu mugabo ko biri kose zinaryoye kugira ibihe byiza ndi kumwe namwe ndibaza yuko ninjira hagati mu makonversation yanyu foke mbandanye urugendo rwanje ndabasige mu bandanye date yanyu ariko ndafite ibibazo nka bitatu canke 2 canke 5 shaka kwanza umwe wese sivyo IBreezy wowe Davina ku bantu bamuzi ku bantu bakunda kumubona kenshi turabona mama kijasho describe za mama kijasho ide y'umwana izina ninde yarizanye no ukwe umva azoba yitwa Angel papa
bebe yitwa gute bebe yitwa yitwa gute mbwira mu gutwi vuga she bebe yitwa gute areka gusenga mbwira mu gutwi rero sinagutwara mu modoka ndagusiga mu mbwira bebe yitwa gute she yitwa gute bebe yitwa nde mbwira mu gutwi twagize amasani yitwa gute she ndakugurira hembe yitwa Bebeira. mama ntiyumva neza umusubiriremo yitwa nde mama Bebeira niyo yamaze gutora izina okay hagati yanyu iyo mubishitse mugashwana ninde ahora asaba ikigongo imbere y'undi fast jewe niyo usaba ikigongo okay kiyo cya gatatu ndashaka kumbwira IBreezy nayo mazina Davina akunda kukwita kenshi amazina menshi bubule reka tumve ngo bebe bubule amara ku mwanya muri ndamuhamagara bubule kuko bubule nta wundi muntu ndaryumva ari mwita muhamagara bubule aravuga amazina kundwi ariko nawe namuhindurira izina yarigeze kumbwira ati ndarusha gakiriza nenga ndagakwije kuri bubule ndacyari kuri bubule sindatora irindi narode ibindi kabisa Davina ikibazo ushaka kubaza uza kukinkorera ndifuza yuko ugira ikintu IBreezy utari bwigire umubwira mu myaka itatu maranye ikintu kiri mu mutima wabwo ati je wande nzoka mubwira to Valentine ya 2023 exclusively à la série kiri ku mutima Davina shaka kubesha haca muri rimwe ntaramubwira like hariho uramaze kubona iyo umuntu ari deprime uravyumva hari igihe usanga bavuze ibiri ku mutima vyose basi kugira genre basi ave muri ya depression ikinenge ikintu gusa nkunze kumubwira uravyumva Breezy n'umuntu sinovya gupanika nyene nibisanzwe nyene nk'umuntu donc je ndi wa muntu ikintu kibaye mbora nta solution cani yakira uravyumva mbona nta solution cani yakira bica bihera nca ndavyikuramo hakumba bari mu mwanya je ndi uko yavuze ngo mvuga umwanya munini ebana bimera mugake muga Breezy ni wa muntu bimfata umwanya nga peut-être bivana ningira nicarico mufata kubwiye ati imashini yaratakaye yiyumvira ukuntu ama projet n'ayandi azoyasubiramo uravyumva bigahera ejo bikagaruka gasaba kwiyumvira umuririmbyi runaka aramwandikiye n'aya ndirimbo ntayo ngifise uravyumva bisaba yuko uzosubiramo uravyumva Breezy ndakunda kumubwira ati uko biri kose bizobana muri vyose uravyumva buca bwira izuba riva ritava habubwira kabiri mu mvura no mu mbeho uravyumva mu bushuhe no mu konje tuzobana tu uravyumva twagose twaba turi muri ambwe ati nubonye n'inzu yoza akadusohora uravyumva nubwo no mama yovuga ati ndabase doye kugaru yo kujya mamuhira uravyumva sinogenda ndagusiga uravyumva namara imugiye kenshi nubwo igisanga cyose cyo haba tuzokibanamo Breezy arabizi ko ndi umuntu wa mbere ikintu camubayeko niwe nije muntu wa mbere tangura kwira imbere yiwe kubera iki Breezy ndamutse ko napanika umutima vomye ko jewe mpanika mbere bize kumperamwo hanyuma sigari ndamukosora uravyumva gusa Breezy arabizi ko ndamukunda kandi arabizi ko ndamukunda gusa ikintu ca mbere nkunda kumushimira namubwiye ati ico ndisiyo nubwo urukundo rwohera ndazi kuzonkundira abana uravyumva ndazi yuko abana zobaha affection peut-être twebwe tutigeze duhabwa uravyumva ntari kwiyumvira ko n'abana banje bazoronka parce que hari ukuntu bahora bambwira bitari gukundana ngo Breezy ukuntu akunda Angel genre nyimba ariko akunda abana hariho forte chance yuko utazovyara uravyumva like tukaplaninga ko tuzovyara muri 2 ans muri 3 ans mpaka mwanene kuriki tutokwese ubunyene ndabiko réellement vyara parce que non tutwayipanze yuko umva twakonego ya 2024 umeka twese 3 ans twande tondera ubuzima twibate tugirene et puis muri 3 ans mwana wonetse ni bon uravyumva ubwo rero umva umenga je biri kure la genre ndashaka umwana like wundi wa kabiri
uravyumva like ndavuga gute dusangiye direct uravyumva yeah Blaise yakoze yabitswe ndamukunda il a été le partenaire le plus parfait apana vango le plus parfait du ngo ndiko ndexagera nimba hari umuntu akora amakosa genda umuntu wa mbere yamukoreye amakosa ariko hamwe novuga ngo ikosa Blaise yankore sikumvugira ngo bikore ngaha ntajonze nta mukobwa ndamufatana ntaraburirwa ntarataha ijoro ntarambesha ntaragira nego bafite defocus yo guceka nico nyine dupfa uravyumva gusa ariko gura n'abantu iki hewe bigenza gute Jean wizera umuntu ari muri industry Jim Gandhi ari muri industry Gandhi muri studio magata uravyumva ibindi bibazo mba numva ngurumva ngo je ngo ujya ngo habaye iki ngo bari ngo bajya ngo habaye iki sindabibamo uravyumva hama sanagisuye kandi il est le meilleur père nice uravyumva nice donc on me tondeka entre le meilleur mari et le meilleur père il est le meilleur père agasubira ka le meilleur mari iza muri tonde gwa kabiri parce que ndavye ukuntu yitaho Angel uravyumva nkaraba ukuntu yitaho n'umfise monda uravyumva mba numva n'umuntu wa mbere ari gate bazi ko je ntazi guteka bon ndabizi ngabo yarabinyigishije cyane uravyumva ngabo sinzi kujya njye natetse IBreezy no ateka buri gihe umva kuva genre ubwa mbere yarantekera uravyumva bisanzwe uravyumva niba rero pardon ni yandi ndavuga ngo umuntu runaka ngo yaramuhaye imiti uravyumva ngo aramutegeka uravyumva bizarazi guteka bimwe ebana high level ateka apa byenze kumukunda na mama arabizi na mama yaratubwiye ndakumva inyeza za Blaise tukateka muhira uravyumva kuva ngira umusami ubwa mbere yarantekera genre occasion uravyumva nyimbo n'umusatakoze iki agateka cyangwa ndakumva kuja mu gikoni mukozi cyangwa ateka akagirane mugabo umunsi wa mbere tugira test genre tugasangira positive ewe icyo gihe ndibuka ko umukozi yaramaze nka 2 jours yaduze menga cyagwara sinzi inyagarutse uravyumva hewe ushikino sana nta mukozi wundi turateka mbye ati umukozi azuza umwana ari mukufuka canke yavutse agenda imba atonda ku kazi 3 amakinga shoka agenda yatetse vyose yakineke bro ndi muri okay amugati hari gikonda mugeti manda gusavye ndazivuke couple fresh sana navyo inde nizivuke kubera ko rom sinzi ntanjya nimwe nkumbura ni wa muntu no musukumbuye iki navyo ukumbuye iki nkuyima nkumbuye umurete arazi kuntu ndakunda ukuntu ateka umurete sitope ndakunda ukuntu wateka inyama ndakunda ukuntu ateka umuceri nanje yarabizi papa atakumbuye indya zawe nyamaze imisi yakora cyane ugasanga donc ntitwagize uravyumva IBreezy bishitse mu gitondo ukamuraba nyene asinziriye Davina nyene kuramuraba tumumedita uretse ko ndamutanga kuvuga ntabeshi ntari bishika bose basanga wajya imbere yiwe jamais muvyeyi azinduka no ku ishuri aguhaye image yawe karaba ukavuga ati none kake kantu kiwe karavuga amajambo bari Menya nguguru karaba y'amajambo ati maybe nakadiske direka buri innocent face ariko it's a joke gusa mugabo ndamukunda ukuntu ankorera umunsi ndakunda ukuntu mba numva basi no kuri kintu naco munezera uvuga ati imana yarampaye imana yo kumix hariya muri studio no mu gikoni numva afise ikibazo jewe nagwaye stoma nkiri muto haragize ibintu amenga bako kunkorera operation ntabarigira bako sasa rero yagiye bifata hari ibintu ntashobora gufungura sivyo byose avuga ati umunsi ndakumbuye guteka ubenga sinagiye njya mukozi yatetse kaca ukora alimentation nkazana utuntu cyane ndarenga guteka umunsi wa mbere ndabikora
ni watetse ati Jesus ni watetse ndagateye njyewe ndagacaga ya arabisha n'umukozi arasohoka aja kubaza umukozi ati ni siyo abiteze gateye asije ahubwo namwaje ko atabikwiye muri restaurant nubwo gudigaza ko nabikwiye muri restaurant bagatuye ya arambeshe tugatushaka ndagutekera kuri ndabikunda kunze ko nuteka zo man turi special you know umva hage n'ubumenga nogira ibintu biri crazy zo hagira ibintu urumva kugene buri munsi ndikumva wo vanga utuntu kumumenga kanwa gafise son ro bo umenga no fata ngakora indi omelette ntarigira nkora uzumva man henda gutuca henda gutufura kids bro aragushamo ikintu bita umunyu mwinshi Breezy arayikata buye buka tomate akayitekamo uravyumva harige baby baranyibaye baby I came from in the Sin City Texas kabisa hari washite gipiripiri nyinshi sorry uri umushino no uri pirate ejo ndabashimire cyane Yego shaka. kuri je naryo ugira ibihe byiza ndi kumwe namwe kimwe mu bintu nize kuri Davina yanyigishije yuko iyo ukunze umuntu mukundana n'umutima wawe wose apana kwitaho amajambo y'abantu b'imahandi abagenzi biki mugabo bekurikira ico umutima wawe niyo mpamvu hangout imisi yose tuba dushaka kwigisha ndagushimira wowe dukurikiye du début à la fin ndizera ko wagize ibihe bimeze fresh sana ndizera ko wize ndizera ko wungutse ndizera ko wamenye vyinshi kuri IBreezy hamwe na Davina hamwe na Angel uruzi ko Angel yakoze ya lampa inspiration ya lampa araza yarakoze na kuluse muri kuluse ya Victoria Salimo muri kuluse arimo ya Victoria kajya kaboro kabaye ya Karikodins indirimbo y'abadada nivyo navuze bye ariko bro uri mu producer sivyo tubwiye project zile twitegura no mwaka ukurangiza neza kino kiyago cyawe twitege project zivuye ko IBreezy sinobivuga gusa mugara ama project menshi no sishobora kuvuga projet muri rimbo kana naka yarampaye umwana wo mu muji kibona yiririmbo barazo kim umwana wo mu muji muririmbire kabose amasoni yoda kabisa project ni nyinshi ufite amasoni kubera kino mugira amasoni kandi n'umugabo narumbwira ko umusore wabiheze kumva hari ni IBreezy na Angel baza recordinga rimwe ku munsi rimwe kujya nawe ushobore project ni nyinshi kabisa kandi ikindi kintu tugushimire cyane kuza n'indi touch y'umuziki w'ikirundi en tout cas we so proud of you merci sana mabuja merci bien kabos bebe ira ikarangura ikarabuja gose natuze merci kuri wowe dukurikiranye ndakubwira ati ibintu ni fresh sana rero kadore kurya kamera ya hariya tuyirabe amacho tugira guca gira guca tugira gatatu pa tuvuga hangout okay turagiye 1 2 3 pa hangout kamera ga hagati pa hangout hariya duhindukire kim hariya inyuma yawe turagiye pa hangout tugira hala 5 bro hala 5 kim hala 5 mama ira hala 5 merci